Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure. N'umwanya w'amakuru hagezweho twabateguriye kuri uyu mugoroba kuwa gatandatu kw'igenekezo rya 21 kwezi ni Kigarama 2024, aho uri hose rero turaguhaye kaze wewe udukurikiye uri ku migabane ya kure Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya, bari mu bice bitandukanye no mu bihugu vyinshi bigize Afrika. Namwe turabahaye kaze bari mu gihugu c'u Burundi imbere mu ntara zigiye zitandukanye hamwe no mu bisagara, mwese turabahaye kaze. Murabimenyereye ko tubashikiriza kandi tukabatoreza inkuru ziba bivugwa muri politike hagati y'akazina muntu, umutekano, ubutungane, intwaro vugwa hirya nino mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu, yavugwa mu bimenyeshamakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, hamwe n'ibindi vyinshi tugenda tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise hirya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Mutwemere rero muri aya makuru tugaruke ku nkuru rero iriko iravugisha benshi cane, yaba bari imbere mu Burundi ndetse n'abari hanze yabwo. Umuririmbyi Mukombozi Lucifer agiye kwitoza kuba umushingamateka yigenga. Ni umukandida mu nama nshingamateka mu matora ya 2025. Mu vyo yatangaje yagize ati: Mukombozi, jewe nararavye nsanga mu nama nshingamateka nta ntebe n'imwe iduserukiye nk'urwaruka, kandi urwaruka turafise imigambi myinshi twokora mu gihugu, impano z'urwaruka zigatera imbere. Ku bwanje nibaza ko ijambo ryanje hari ico ryofasha, kuko na jewe nsanzwe ndumwe muri urwo rwaruka, ndazi ibibazo duhura mu mpano zacu, ngira ko nsaba abantu bose bari muri entertainment n'urwaruka ko bonshigikira. Niko Mukombozi Lucifer yoba yarashikirije inyuma yo gutanga kandidatire yiwe ngo azokwitoze nk'umukandida wigenga mu nama nshingamateka mwaka uza. Ivyo rero naho vyabaye, inkuru si nziza kuri Mukombozi Lucifer. Tugiye kubigaruka ko mu kanya gatoyi. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyona ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira tudacikwa n'amakuru tubagezaho. Ukwitoza k'umuririmbyi Mukombozi Lucifer kugiye gushira habona akarenganyo k'amategeko akumira abigenga mu Burundi. Umuririmbyi Thomas Nzeyimana benshi bazi ku izina rya Mukombozi kabara yari yiyandikishe muri seni, haratanga ibisabwa vyose harimwe ngo hatya miliyoni 2 z'amarundi kugira yitoze nk'umushingamateka yigenga. Mukombozi ni umuririmbyi akundwa cane kubera indirimbo ziwe zibamwe n'ukuri kwinshi no kurinda akadumu urutoke ku mabimesha akorwa mu gihugu. Nta nkenga ko afise amahirwe yo kuronka amajwi atari make y'urwaruka, ariko hari inzitizi zikomeye mu bijanye no kwitoza kw'abigenga. Icambere ni amananiza yashizwe ku bigenga bifuza kwitoza mu bashinga amateka. Kuva muri 2015 hagumye hiyumvirwa amategeko yonaniza abigenga boshaka kwitoza mu bashinga amateka canke mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Intumbere yari yo kubuza abo mu mashiramwe yigenga kwitoza. Mu nyuma rero hakomera rwose ivyo kuzibira agatoni rwasa. Kubijanye n'amashinga amateka, ibwirizwa shingiro rya 2018 ryarazibiye rwose abigenga. Amateka agenga amatora ya 2025 yo aje avyunyura. Cambere rero ni inzitizi nyamukuru uwigenga ashaka kwitoza mu bashinga amateka nizi zikurikira. Inzitizi ya mbere nuko uwigenga ategerezwa kuba amaze imyaka atamugambwe n'umwe arimwo kugira ashobore kwitoza. Iyo ngingo yerekeye cane cane abaseneri bo kwa Rwasa baherutse kwakwa umugambwe wabo. Inzitizi ya kabiri nuko uwigenga atari kuriwe kuja mu runani, naho rwoba urunani rw'abigenga. Muri 2015 harabayeho urunani rw'abigenga harimwo agatoni Rwasa na Charles Nditije rwitwa Amizero y'Abarundi. Ubu urunani nk'urwo ntirushoboka. Uwigenga yitoza ari wenyine, naho yoronka amajwi 100% mu ntara yiwe, yoronka intebe imwe gusa mu nama nshingamateka, mu gihe umugambwe uronse nk'ibice 30% wo uhabwa intebe zitari zike. Inzitizi ya gatatu nuko uwigenga kugira yemererwe guhabwa intebe mu nama nshingamateka ategerezwa gushikana amajwi ibice 40% mu ntara yitojemwo. One mugero umugambwe kugira ushobore kuronka intebe usabwa gukwiza amajwi ibice 2% mu gihugu cose. Hamwe imigambwe yosabwa rero gukwiza amajwi ibice 40 mu ntara kugira ironka intebe. Hari intara zitoronka umushinga amateka n'umwe kubera usanga imigambwe yagabuye amajwi, akaba rero n'umwe ushikana ibice 40%. None ni kubera iki wigenga agira kwitoza ari umwe akongera agasabwa gukwiza amajwi? Bizwi neza ko bigoye ko n'imigambwe yashikana. Nkuko abigenga rero bakomeye mu nama nshingamateka.
Umuririmbyi Mukombozi Lucifer azotegerezwa gukwiza amajwi ibice 40% mu ntara nshasha ya Bujumbura. Ni ikintu kitoroshe na gato kuko muri aya matora ya 2025 intara zaragabanijwe. Umushinga amateka ategerezwa kwitoza mu ntara nshasha yagutse. No kuvuga ko Mukombozi agiye guhiganwa mu ntara igizwe n'igisagara ca Bujumbura, igice ca Bujumbura rurare, Bubanza na Cibitoke. Agasabwa rero kuronka amajwi ibice 40% muri iyo ntara yose. Ni mu gihe imigambwe bazoba bahiganwa nka CNDD-FDD, urunani Burundi bwa bose, iprona hamwe n'iyindi yo izaba ifise intonde ziriko abava mu ntara zose n'amakomine vyahahora, ikazoba rero ifise n'amakomite abandanya propaganda mu duce twose tugize iyo ntara yagutse. Mukombozi we azotegerezwa gukwira aho hantu hose wenyene. Ikindi kibabaje nuko n'umugambwe Mukombozi azoba yarushije amajwi wo uzoshobora kuronka intebe mu nama nshinga amateka, ariko Mukombozi adakwije ibice 40% ntazoronka. Aka karenganyo rero ngo nihagarare, niko bamwe natse na benshi bamenye ivya kandidatire ya Mukombozi bariko barasaba. Birateye isoni kubona igihugu cubaha amategeko afise intumbero yo gukumira abana b'u Burundi, ngo nta numwe yarakwiye no kubuzwa kwitoza mu gihe ari umunyagihugu akwije imyaka yigenza neza abakwije ibisabwa vyumvikana. Ibisanzwe bibaho rero n'ahandi hose hari demokarasi. Intwaro y'abanyabwoba rero ngo batinya guhiganwa n'abafise akamaro, ngirakwiye no kuranduka. Ngo turateye intege Thomas Nzeyimana, niko Pacifique Nahazwe we yoba yatangaje, hamwe n'abandi bose bashigikiye Mukombozi Lucifer. N'ahafise amahirwe make cane umuntu afatiye kuri ayo mananiza, ikiza co kwitoza naho utotorwa nuko hari akaryo keza ko gushikiriza ubutumwa kukungene ubona ubuzima bw'igihugu, mbere ukerekana umuti ukwiye kuboneka. Hamwe Thomas Nzeyimana batazira Mukombozi yosohora indirimbo nshasha zivuga amagorwa abarundi barimwo, maze akaba arizo zizohanahanwa mu kwiyamamaza kwiwe. Turabwibire ko no ku mbuga zigiye zitandukanye tuzozigarukako, abarundi rero benshi bakazumva. Vyo kwitoza kwa Mukombozi rero ni gutyo twoba twabibagejeje ko mu vyo twari twabateguriye. Aya makuru tuyabandanirize mu gisata c'agateka kazira muntu hamwe n'umutekano mu ntara ya Kirundo. Umunyagihugu yagandaguwe yashinguranwe iteka ariko abamugandaguye ntibaracirebwa urubanza. Ese vyo bari kubera iki? Ese boba ari intakorwako? Nyuma y'indwi agandaguwe, umunyagihugu Sibomana Batazira Gapoco ahejeje gushinguranwa iteka mu kanya gaheze uno musi wa gatandatu turiko. Twibutse ko umunyagihugu Sibomana yava ku mutumba Nyange Bushazari yitavye Imana kw'igenekezo rya 13 Kigarama. Ikiziga ciwe kikaba catowe umunsi nyene mu murima w'ibiharage uri mw'ishamba ry'ibiti vy'imikaratusi vya Paruwase Gatolika ya Kanyinya. Ikiziga ciwe rero caciye gitwarwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vy'intara ya Kirundo. Twibutse kandi ko Sibomana yagandaguwe n'abagabo babiri bo kuri uwo mutumba inyuma yo kumuhuragura amahiri bamwagiriza ko yivye ibifungurwa harimwo igitoke. Bamuhuraguye rero amahiri ni Nduwamahoro Mark w'imyaka 40 asanzwe ajejwe ivy'ubutunzi mu biro vy'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine Kirundo, akaba rero kandi umunyabigega mu biro vy'akarere k'ubuvuzi ka Vumbi. Ubundi rero yafashanije akaba ari n'umugabo yitwa Ntezukwigira Jean Baptiste w'imyaka 50. Umunsi nyene ku itariki ya 13 Kigarama abo bagabo rero baciye bahagarikwa n'inyamiramabi baca bajanwa gufungirwa mu gasho ka parike ya Kirundo. Bagabo rero bakaba barahavuye biyemerera ko hari bo bakubise Sibomana, naho bivugiye ko bamukubise ku maguru gusa. Bavuze rero ko bamukubise kuko ngo bamufatanye igitoki yari yivye ku murima wa Nduwamahoro Mark. Igitangaje rero nuko Moise Sibomana harinze ashinguranwa iteka abo bagabo bamugandaguye bataciriwe urubanza, mu gihe amategeko urubanza nk'urwo rwategerezwa kuba ikibiriraho. Ivyo rero bikaba bitanguye gutera n'amakenga abanyagihugu. Amakenga akaba yiyongera ku makuru avugwa ko hoba hariko harakorwa amanyanga kugira ngo abo bafunzwe barekurwe. Ikindi gitangaje nuko Nduwamahoro Mark aho afungiwe uno musi abandanya ibikorwa vy'umugambwe kuri telefone itacamira nk'uko bigaragarira mu biyago
biriko bica muri groupe WhatsApp y'umugambwe CNDD-FDD muri Butanyerera, hariko rero havugwa igurishwa n'igurwa ry'imyambaro ry'uwo mugambwe. Abanyagihugu rero ntibatahura ukuntu umuntu afunzwe abandanya ibikorwa vy'umugambwe ku matelefone, zanaciribwa urubanza ku bwicanyi nk'ubwo yakoze. Muri rusangi abanyagihugu bo mu Kirundo barasaba ubutungane ku rupfu rw'umuhisi Sibomana Batazira Gapoco, bakaba basaba ubushikiranganji bw'ubutungane gufata mu minwe ico kibazo, kuko bimaze kugaragara ko aho mu Kirundo bashobora kurekura abo bagandaguye uwo munyagihugu. Umunyagihugu rero yagandaguwe, byinshi biriko biravugwa cane, ariko rero akaba ari n'inkuru ibabaje kuba abo bamugandaguye babandanya kwidegemvya, nubwo bivuga ko bari mw'ibohero ariko bisa nkaho batarimwo. Mu ntara ya Rumonge, indongozi zahanye abadandaza n'abunguruza abantu baduza ibiciro. Ni mu gipolisi ca Rumonge rero caraciye ihadabu amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu kuri uyu wa kabiri wa 17 Kigarama 2024, baciye ihadabu rero bakaba bagirizwa kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza, bahonyanze ibiciro vyashinzwe na leta. Abo bunguruza abantu rero bari mu gashavu, bakaba basigura ko iduga ry'itike rifitaniye isano n'ibura ry'igitora atahandi bagikura atari mu kinywabi. Amasoko yacu, amashirahamwe abiri niyo yaciwe ihadabu rishika ku mafaranga y'amarundi 500,000. Polisi kikaba gisigura ko cakenyeye kugira ngo cubahirize amategeko. Ubu rero igiciro co kwiyunguruza kuva Rumonge gushika mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ni 10,000, igiciro ca leta ni 6,500. Ndongozi mu ntwaro n'igipolisi vyashavuye, bakaba bagabisha abadandaza n'abiyunguruza baduza ibiciro. Abadandaza rero n'abunguruza abantu n'ibintu bategerezwa kubahiriza ibiciro vya leta, ivyo bikaba biraba kwiyunguruza hamwe n'ibidandazwa vyankenerwa. Abazobirenga ko bazokugarirwa, niko vyamenyeshejwe no mu bahanuzi ba Buramatari wa Rumonge. Abunguruza abantu n'ibintu rero bakavuga ko bagura ibitoro kuri magendo ku giciro co hejuru, ari naco kibatuma baduza ibiciro itike ryo kwiyunguruza kugira ngo ntibakore bahomba. Iduzwa ry'ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludin, duzwa ry'ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludin rirarenze urugero mu gisagara ca Rumonge. Amasiteri ndende igurwa hagati y'amafaranga 5,000 n'ibihumbi 8, igiciro ca leta rero akaba ari 3,500. Primus nini ikaba igurwa hagati y'ibihumbi 3,500 hamwe n'ibihumbi 4,500 y'amarundi, mu gihe ategerezwa kugurwa ibihumbi 2,500 ku giciro ca leta. Iduzwa ry'igiciro c'isima ya Buseko naryo nyene si ikinyegezwa. Umufuko w'ibiro 50 ubu ukaba ugurwa hagati y'ibihumbi 70 na 75 amafaranga y'amarundi. Kw'isoko ntayiboneka, igurishwa mu kinyegero nk'urumogi ku bw'ababa ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Umufuko rero ukaba ugurwa amafaranga ibihumbi bishika kuri 45 ku giciro ca leta. Isukari ya Sosomo nayo nyene iraduzwa ibiciro ku bw'amasoko mu ntwaro no mu gipolisi. Igiciro cayo leta yashinze ni 6,000, ariko iri kurigurishwa ku 8,000 mbere no ku 10,000. Indongozi rero mu ntara zagiriza indongozi zo hasi kutabishira mu mwete. Sima n'isukari rero vyanakorerwa mu Burundi n'ubu ntibitorwa. Bamwe rero mu basesanguzi bakaba bavuga ko ivyo bidanazwa bijanwa mu gihugu ca Kongo kibanye ku giciro kiri hejuru cane ku mafaranga y'agaciro. Amasoko mu Rumonge akaba avuga ko hari ingingo zafashwe mu ntumbero yo kwigarurira imitima y'abazotora babajwe muri iki gihe n'ubuzima buzimvye imbere y'amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'amatora y'abahanuzi b'amakomine yimirije mu mwaka uza. Muri iyi minsi rero umushikiranganji w'Uburundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu Martin Teretse akaba yarasohoye inzandiko nyinshi ahamagarira abo harongoye guhana bimwe biboneka abadandaza baduza ibiciro. Ku mashirahamwe rero yunguruza abantu n'ibintu, SOS Media Burundi dukesha inkuru ivuga ko itashoboye kuronka igitigiri c'imiduga afise. Mu kinyamakuru magazine Jimbere nabo bavuga ko ibimenyesha makuru na bamwe bitwa ba influencer bakwiye gufata iya mbere mu kurwanya imvugo z'amacakubiri n'izibiburwanko. Ivyo rero vyaravugiye mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe la Benevolence ya kuri uyu wa 20 Kigarama muri Marta Hotel, aho abaserukira ibinyamakuru bitandukanye bari bakoranye ngo barabire hamwe icokorwa kugira ngo
imvugo z'amacakubiri ziranduranwe n'imizi mu karere k'ibiyaga binini. Nkurunziza Nestor arongoye ishirahamwe la Benevolence akagira ati twifuza ko ibimenyeshamakuru hamwe n'aba influencers bagira urunana maze imvugo z'amacakubiri afatiye ku budasa aranduranwe n'imizi kuko abamenyeshamakuru rero ngo izo mvugo akenshi ziva ku kahise k'ikibano caho umuntu yakuriye impengamiro zitari zo canke inyungu izi na ziriya. Kubw'ivyo rero ngo ibinyamakuru hamwe n'abantu bakurikiranwa na benshi canke b'aba-influencers bafise uruhara rudasanzwe mu kurwanya izo mvugo. Kubw'ivyo rero ngo bogenera akarangamutima k'umwuga mu nkuru rero batanga bakama bibaza inkurikizi zazo. Ikindi ngo rero barakwiye no guhimiriza abenegihugu kuza baradoma urutoke ku mvugo z'amacakubiri n'abanyapolitiki rero bagahamagarirwa kutagira ibinyamakuru ibikoresho vyo gushika ku nyungu zabo biciye mu bimenyeshamakuru ndetse bakama bashira imbere imvugo zindwanisha abose. Dukengurukire mwese mwari mudukurikiye muri aya makuru mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho turiko tubategurira muri uyu mugoroba. Turi kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 21 Kigarama 2024 mu makuru rero tubashikiriza kandi tubategurira hamwe n'ibindi biganiro byose bibashika ku kurimboresha kure Hejuru TV bikaba vyibanda ku bisata nko politiki hagati y'akazi mu muntu hamwe n'ibindi vyinshi. Imana ibahezagire tuze gusubira mu masaha ari imbere.